hari abayamaze ngo nta ntambara ibanto. Ibi Trump yarayabibonye ko umanika gato wicaye mu kamanura ugahaguruka. Inzira y'ubwenge. Inyuma yo kurahira karengwa ko ategerezwa kurimbura Irani agatimbagaza intwaro ya leta Islamike, Irani akayizimanganya ku ikarata y'isi mu kiringo c'amasaha 48 mu gito kwemera ibiganiro vy'amahoro kugira asubire gufunguka umuhora Hormuz kuwandwira mu kizi mwaka wa 2026 ku munsi ugira 40 w'intambara muri Irani. Trump yarayemeye kumanika amaboko no gutanga agahengo k'imfata kibanza mu kiringo c'imisi 14 Irani na Amerika batarasana. Gutyo umuhora wa Hormuz ukaba ugiye gufunguka ku mata yose yahora ahaca nk'uko vyemejwe n'impande zompi, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zokwemera gukora ico zitegekwa na Irani, harimwo gukuraho ibihano byose zari zafatiye Irani, gukura ingabo zayo zose mu karere ka Gulf zari zarungitswe gutera Irani maze zitahukanywe muri Amerika, kandi Amerika yongera itange indishi y'akababaro ku vyononekaye n'ivyasambuwe byose n'ibitero yagavye kuri Irani. None ninde yatsinze ninde yatsinzwe hagati ya Irani na Amerika nimba intambara irangiye? Nubwo gushika ubu bikigoye kumenya uwatsinzwe canke uwatsinze kuko aragahengo k'imfata kibanza ku mpande zompi, umwe wese yemeza ko ari we yatsinze. Nk'akarorero ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump kumwe n'umunyamabanga wiwe ajejwe kwivuna abansi Pete Hegseth bemeza ko aribo batahukanye intsinzi ya gisirikare ikomeye, kuko ngo ibitero kirimbuzi vya Amerika bise Fury Epic byashikanye Washington kwihangiro yari yihaye yo gusenya ubushobozi bwo kwivuna abansi mu kirere bwa Irani, mu gusambagura inyubakwa zihingurirwamwo n'izishingurirwamwo ibisasu vya misile balistike za Irani. Nayo ku ruhande rwa Irani, leta ya Tehera ikigina intsinzi ngo itazigera yibagiranwa mu mateka, kuko ngo hamwe atantambare bubandanya inyuma y'aka gahengo k'indwi zibiri ruzoba rubaye uruhombo rukomeye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ngo Trump azoba ananiwe gushika kwihangiro yipfuza gushikako, kuko yateye Irani agamije gutembagaza intwaro ya leta Islamike iganje mu ico gihugu, ariko bikaba bimutaye ku amazi ngo nubwo yari yishe Ayatollah Ali Khamenei yahora ari umuyobozi w'ikirenga akaba n'imboneza yamaho ya leta Islamike muri Irani. Uyu yaciye asimburwa muri aya mabanga bidatevye n'umuhungu wiwe Ayatollah Mojtaba Khamenei. Irani kemeza kandi ko icerekana ko ariyo yatsinze ari uko ibizigirwa muri ayo masezerano yo guhagarika intambara bihagaze ahanini ku bisabo vya Irani. Abahinga mu bijanye no gusesangura imikenyero y'intambara bakemeza ko gushika ubu bikigoye kumenya uwatsinzwe canke uwatsinze, ariko ko aho bigeze Irani yerekanye ko amase ya kera atagiha umurutaro, kandi ko ivyari magera vyageruye, ko ngo muri iki gihe ca none ku isi hasigaye hariho ibihugu Amerika itopfa gukanga ngo bikanguke ngo ihave ibiyubirako, kuko ngo Irani ishize ku mugaragaro intege nke za Amerika, ukuri kwibanga amakungu atari yiteze kumenya ko Amerika itagifise igisirikare ca mbere gikomeye ku isi. Mu yandi majambo, muri iki gihe ca none Amerika nk'igihugu rutura iriko itakaza ijunja igitinyiro, ubuhangange n'ubushobozi mu vya gisirikare, inyuma yo kugaragaza ko itakiri mu gitigiri c'ibihugu bigarukana amahoro mu isi, ahubwo kiza kwisonga mu kuyahungabanya. Ariko n'ubundi bikaba birangiye Amerika inaniwe gutsinda intambara yagavye kuri Irani, kuko ngo nta kibabaza canke ngo kimaramaze nko gusomborotsa intambara ikaza kurangira ari wewe utsinzwe umanitse amaboko. Inzira y'ubwenge. None nibiki by'ukuri bitumye Trump yisubirako akamanika amaboko akemera gukuramo akarenge agahagarika intambara agavye kuri Irani, kandi atari bwashike kwihangiro yipfuza gushikako ryo gutembagaza intwaro ya leta Islamique, kwaka Irani ubushobozi bwo gukora ibisasu kirimbuzi vya nucleaire no kwigarurira ibitoro vya Irani. Trump yananiriwe he? Ni giki cari kibuze yibagiye mu mukenyuro wiwe catumye ibihugu nka Vatikano, Espagne, Ubufaransa, Ubudagi, Ubwongereza, Ubushinwa, Uburusiya, Ubugiriki, Ubuhindi, Ubuyapani, ibihugu vy'Abarabu na Afrika, ibihugu biri muri OTAN, ubumwe bwa Buraya, ndetse isi yose imutererana ikamutera umugongo. Abo yatabaza bose ntihagire n'umwe amwumva, agasigara atamba yirorera asa n'umwana asha ataciyokora. Kuki kuva leta Islamike ifashe ubutegetsi bwa Irani
mu 1979 kiretse Saddam Hussein wa Iraq yohejwe asukwa n'abanyamerika n'abarusiya gutera Iran kugira abasamburire Etat Islamique, ariko bimuta ko amazi ushika ubu atamu president numwe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba umudemokrate canke umurepublicain yari bwubahuke gusomborutsa intambara no gukozanya ko vyeruye na Ayatollah wa Iran nkuko Trump yavyubahutse nawe bikaba bimutaye ko amazi. Kuki aba president indwi batwaye Amerika imbere ya Trump kuva mu 1979 intwaro ya Etat Islamique ibayeho muri Iran, bose bamye batinya guhubuka no gutera Iran mu gutinya ko Amerika yo kwisanga itanguje intambara izohava idashobora gutsinda, ku buryo Barack Obama yubahuka akavuga ko gutera Iran ari ugukwegera ibyago abanyamerika. Iran yishimikije iki ku buryo isi yose igeraho ibona ko gusomborutsa intambara kuri Iran bisa nko kwiyahura, kuko ngo ataho vyova ngo utsinde vyoroshe usivye gukwegera isi mu marira no mu kaga k'ikigoyi n'ubuzima buzimvye. Ndabaramukije, nitwa Hatangimana Patrick Rusage Maestro, mwakoze guhitamo neza. Aha ni kuri HP Menya Burundi, kaze muri ca kiganiro mukunda cyane muri Sinzi Inzira y'Ubwenge, aho twiga tukamenya byinshi tutari tuzi imbere n'ivyo twari twibaza ko bidashoboka, bitabaho, bitobaho canke ko bitabayeho, kugira dushobore guhumuka, kujijuka, kwinegura, guhinduka no guhindura ingendo maze dushobore gushika kumbona kazozo twifuze gushikako. Uno musi nkuko mwamaze kumva impengamiro y'iki kiganiro, tuza kurabira hamwe ibikuru bikuru vyerekana icyatumye Trump ananirwa gutsinda intambara yagavye kuri Iran. Tukaza kandi gusa nk'abagaruka kuturusho canke imikenyuro y'intambara Iran ikoresha yatumye Amerika inanirwa gutsinda intambara, nkuko twari twarabirabiye hamwe mu kiganiro twakoze mu ntango z'intambara. Ikiganiro n'ubu mushobora gusanga kuri YouTube cirekana impamvu Amerika ishobora kunanirwa gutsinda intambara yagavye kuri Iran. Kora subscribe kutarayikora, kore like yongera upartage video isangiza abandi nabo bamenye. Wibuke ko ivyumviro vyawe ari nkenegwa, bidusangize muri commentaire. Yeshi n'abana nabo bamenye. Inzira y'Ubwenge. Ndasubire kubaramutsa. Kuva intambara itanguye kwa 28 ruhu mu mwaka wa 2026, Trump yashinga intahe ko Amerika ifise ibikenewe byose kugira itabagure mu kanya gato Leta Islamique muri Iran, iyake n'ubushobozi bwo guhingura ibisasu ruhonyanganda vya nucleaire. Mu nyuma Trump yavuze ko Iran atanga uvuza gisirikare igifise zo gukomeza urugamba, kandi ko igiye kuzomara imyaka myinshi idashobora guhingura ibisasu ruhonyanganda vya nucleaire, kuko ngo aho vyahingurirwa hasambuwe. Ariko n'ubundi icyatangaje benshi nuko gushika ubu Trump arinze amanika amaboko yemera ibiganiro vy'amahoro kuwa ndwi ndamukiza umwaka wa 2026, umunsi ugira uwa 40 w'intambara. Intambara yari igikomeje, Iran igihagaze kandi ikomeje kugaba ibitero simusiga kuri Israel. Indege z'intambara za Amerika ziriko zirahatikirira, umuhora wa Hormuz ugipfunze. Trump akananirwa kufungura ku buryo atabaza OTAN rumwe bwa Buraya ngo bamutabare bamufashe gupfungura uwo muhora, ariko bakirabira hirya. Gushikaho umuvugizi w'igisirikare ca Iran yubahuka akavuga ko Amerika na Israel ivyo bihugu vyombi bifise amakuru adakwiye ajanye n'ubushobozi n'ibikoresho vya gisirikare vya Iran, kuko ngo ibisasu vya Iran bikoregwa ahantu abanyamerika batazi kandi batazigera bamenya na gato. Akabivuga ahakana ivyari vyavuzwe na president wa Amerika Donald Trump ko ububiko bw'ibigwanisho bwa Iran bwagabanutse cyane. Nubwo ku mpande zombi basa n'abigina intsinzi, ubu biracagoye kumenya uwatsinzwe canke uwatsinze, nkuko nari nabivuze mu ntangamarara z'ikiganiro, bitewe nuko agahengwe katanzwe arakimfata kibanza. Bisigure ko hamwe ibi bihugu n'ubundi izindwi zibiri zatanzwe z'agahengwe zohera, ibi bihugu vyompi bikananirwa kumvikana, ntaco buza ko intambara ibandanya. Ariko n'ubundi ushika ubu ntaworeka kwibaza nimba Trump yemeye ibiganiro byo guhagarika intambara, bitewe nuko yabonye ko ivyo yashaka yabishitseko, canke ko yabonye ko ariko asha ataco yokora. Abahinga mu bijanye no gusisangura imikenyuro y'intambara kumwe n'abahinga mu vya politike na diplomasi
kuva intambara itanguye kuwa 28 Ruhuma 2026 bakomeje kwerekana utunenge twinshi mu mvo nyamukuru zatumye Amerika irongowe na Donald Trump igaba ibitero kirimbuzi kuri Iran, kuko ngo usivye ubwishime atamvo niyimwe ifadika yari gutuma igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika gisomborotsa intambara kuri Iran. Ari nayo mpamvu Trump yaguma ahindagura imvo nyamukuru zatumye agaba ibitero kuri Iran, kuko yatanguye avuga ko agamije kwaka Iran ubushobozi bwo gukora ibisasu kirimbuzi vya nucleaire. Mu nyuma amaze kwica Ayatollah Ali Khamenei yahora ari umuyobozi w'ikirenga akaba n'imboneza yamaho muri Iran kumwe n'abandi bategetsi benshi muri politike na gisirikare muri Iran, Trump kugira yemeza makungu yaciye yinamura avuga ko agamije gukora nk'ivyo yaheruka gukora muri Venezuela, ko ategerezwa gutembagaza ubutegetsi bw'intwaro ya Leta Islamique iganje muri Iran kugira ngo abohore abanya-Iran abakure mu vyara vyo Leta ya Islamique. Ibi amaze kubona ko bitazohava bimworohera, bizohava bitwara ikiguzi kinini kuri Amerika kugira ngo abishikeko, Trump yavuze ko agamije riho gusahura no kwigarurira ibitoro vya Iran. Uku guhindagura intumbero z'intambara kwa Trump kuri mu vyatumye atani igihugu cigeze cubahuka kumushigikira, kuko babona ko na Trump bisa nkaho atazi impamvu nyamukuru ifadika yatumye atera Iran. Inzira y'ubwenge. Nubwo ibitero vya Amerika vyasambaguye ibikorwa remezo n'inyubako isinzi muri Iran, gushika ubu hariho ibimenyetso vyerekana ko Amerika yananiwe gutsinda intambara yagavye kuri Iran. Ngibi vyerekana ko Iran ariyo izoba yatsinze, mu gihe inyuma yako gahengo k'indwi zibiri ata ntambara yobandanya muri Iran, maze aya masezerano agiye kubera Islamabad muri Pakistan akazoshikana ibihugu vyombi ku mahoro no kuguhagarika intambara burundu. Reka tubirabe mu buryo buramvuye. Ubwa mbere, kunanirwa kwaka Iran ububasha bwo guhingura ibisasu ruhonyanganda vya nucleaire. Nubwo hari ibigo vyakorerwamwo ubushakashatsi bwa nucleaire vyasambaguwe n'ibitero vya Amerika na Israeli, Iran yemeza ko igitigiri nyamwinshi c'amastoke ya uranium n'amahinguriro y'ibisasu vya nucleaire yubatse mu kuzimu mu nda y'isi, akingiye ku buryo buhanitse, ku buryo atagitero na kimwe co mu kirere yaba ica drone, misile canke indege yo kubahuka kuhasambura. Ivyatumye ihangiro rya Trump na Netanyahu ryo kwaka Iran ubushobozi bwo gukora ibisasu kirimbuzi vya nucleaire bitagegwako. Ubwa kabiri ni ugukomeza gupfunga umuhora wa Hormuz. Nubwo Amerika yakomeje kugaba ibitero kirimbuzi kuri Iran, Trump agakomeza kuyitera ubwoba, Iran ntiyigeze ijugumira ngo ifungure uyu muhora wa Hormuz. Ivyatumye ku isi nzima haba ihungabana ridasanzwe mu by'ubutunzi, bitewe nuko uyu muhora wa Hormuz wacamwo ibice 30% vya gaz n'ibice biri hagati ya 20 na 25 vya petrole n'ibikomoka ko bidandazwa mu isi yose. Ivyatumye igiciro c'igitoro ku isoko mpuzamakungu kiduga. Abenshi mu bategetsi bakomeye muri leta ya Donald Trump, baba abarepublike eka ndetse nabo batavuga rumwe b'abademokrate, baciye biyamiriza iyi ngingo yiwe guteza uruhagarara n'umutekano muke mu isi, kuko bose bamuremera bamusaba guhagarika intambara no guhagarika ibitero yagavye kuri Iran. Ubwa gatatu ni ubushobozi bwa Iran bwo kuguma ihagaze kandi igakomeza urugamba. Gushika ubu abasesanguzi mu bijanye n'intambara bemeza ko Iran ifise ibikoho rutura birasa misile birenga 150, ikagira ububiko bw'ibisasu vya misile bigera ku 3000, kandi ububiko bukaba butigeze bukomakomwa ngo busamburwe n'igisasu na kimwe ca Amerika, kuko aho binyegeje atagitero na kimwe ca Amerika cashoboye kuhagera. Ari nayo mpamvu Iran yakomeje kugaba ibitero simusiga ku birindiro vya gisirikare vy'abanyamerika biri mu karere k'ubuseruko bwo hagati nko muri Kuwait, Arabia Saudite, Qatar, Iraq, Emirates Arabini n'ahandi. Ubwa kane ni ukunanirwa kwa Amerika mu mugambi wayo wo gutembagaza ubutegetsi bw'intwaro ya Leta Islamique muri Iran. Nubwo Trump na Netanyahu bahitiye bica Ali Khamenei yahora ari umuyobozi w'ikirenga akaba n'imboneza yamaho muri Iran, ibi ntivyatumye Leta Islamique isenyuka nkuko bari bavyiteze, ahubwo vyatumye Trump yisanga mu kaga k'intambara yeruye, ku buryo vyari kumuzimba cane kugira ashobore kuyitsinda asenyure iyi Leta Islamique muri Iran. Ari nayo mpamvu ahisemo kumanika amaboko, akuramo akarenge, yemera ibiganiro vyo guhagarika intambara. Ubwa gatanu, Amerika yarananiwe gutsinda Iran bitewe no kuba Trump yatamvye yirorera
ata gihugu na kimwe kimushigikiye. Shuri Epic, iki gitero ca Amerika na Israeli bagavye kuri Iran cagiye gitoga utunenge na benshi mu bategetsi b'isi, harimo na Emmanuel Macron, president w'Ubufaransa, yavuze ko atamvo nimwe yotuma Ubufaransa bushigikira Amerika muri iyi ntambara, bitewe nuko Amerika na Israeli bubahutse guhonyanga no kurenga ku masezerano mpuzamakungu mu gutera ikindi gihugu. Ibi bigaca vyerekana ko Trump atigeze afata umwanya ukwiye wo kubanza gutegura imikenyuro izotuma atsinda intambara imbere yuko ayisomborotsa, ari naco catumye atigeze atanga umuco ukwiye utomoye kandi ufadika kumvo nyamukuru zatumye agaba intambara kuri Iran. Inzira y'ubwenge. Gushika ubu inyuma yo guhagarika intambara vy'agateganyo, Israeli niyo isa n'igiteriganyari, kuko kuri uyu wa ndwi ndamukiza umwaka wa 2026 aho ku mpande zompi bumvikana ko bagiye guhagarika intambara vy'agateganyo mu kiringo c'indwi zibiri. Israeli yo yaturumbukiye Libani igaba ibitero simusiga ku mugwi Hezbollah usanzwe ufashwe mu mugongo na Iran, ibitero vyahitanye abantu barenga 100. Israeli yo ikavuga ko izobandanya kugaba ibitero ku migwi y'iterabwoba icuditse na Iran nka Hezbollah, kuko ngo ayo masezerano bisa nkaho ataco avuga ku bijanye n'iyo migwi isanzwe imaze imyaka myinshi ishigikirwa na Iran mu kugwanya Israeli. Bikaba bitegekanijwe ko ibiganiro vy'amahoro bitangura kuri wa 8 ndamukiza umwaka wa 2026 Islamabad muri Pakistan. Amerika igasaba Iran gusubira gupfungura umuhora wa Hormuz, nayo leta ya Tehera igategeka Amerika ko kugira umuhora Hormuz usubira gupfunguka ukuri kwamye kandi ku buryo burama. Leta ya Washington isabwa gukuraho ibihano vyose Amerika yari yafatiye Iran, gukura no gutahukana ingabo za Amerika ziri mu karere ka Gulf zari zarungitswe mu ntambara muri Iran. Amerika yongera itange indishi y'akababaro y'ivyononywe n'ibitero yagavye kuri Iran. Ivyo biganiro bikaba ari vyo bizovamwo inyishu itomoye ijanye no kumenya nimba inyuma y'indwi zibiri iz'agahengwe intambara izobandanya canke izobirangiye burundu. Inzira y'ubwenge. Gushika aha ntaworeka kwibaza icoba caratumye Iran iguma ihagaze inyuma y'ibitero simusiga yagabweko kandi vyagiye bihitana abategetsi bari bakomeye mu ntwaro na gisirikare, ariko n'ubundi leta Islamike ikaguma ihagaze. Nkuko vyandikwa na BBC, akenshi kwicwa kw'abayobozi bose ba politike n'abagisirikare b'igihugu bitera kajagari, ndetse rimwe na rimwe igihugu kigahungabana canke kigasenyuka. Ariko muri Iran ivyo ntivyabaye, kuko Iran yagumye ihagaze ivyayobeye abahinga. Kuko BBC yandika ko bishobora kuba vyatewe nuko Iran yakoresheje umukenyuro w'ubwirinzi uzwi nka mosaic defense, ushingiye ku kudashira ububasha bwose ku rwego rumwe, ahubwo ikabusanzaza no ku bayobozi bo mu nzego zo hasi. Abo bayobozi ngo baba bafise urutonde rw'amahangiro bategerezwa gushikako, kandi bagahabwa ububasha bwo gukora mu bwigenge batarinze kurindira amabwirizwa ava Itehera. Vyafashije Iran kuzibira inzira zotuma Amerika na Israeli baca umutwe ku buyobozi, aho hafi abayobozi bose bakuru bishwe, ariko Iran ikaguma ihagaze. Ari nayo mpamvu bishobora kugorana no guhagarika intambara ubwo nyene ku ruhande rwa Iran, kiretse habayeho itegeko rikomeye rivuye hejuru ryo guhagarika intambara kandi rigashikira abayobozi bose bakuru n'abato. Inzira y'ubwenge. Mu ncamake nubwo leta zunze ubumwe za Amerika zashoboye gusenyura ibikorwa remezo n'inyubako isinzi muri Iran, iyi ntambara nimba iheze by'ukuri iheze Iran yerekanye ko kuba ikora ku muhora Hormuz ari umukenyuro ukomeye yibikiye utuma atagihugu na kimwe copfa kuyiyubirako mu gutinya guhungabanya ubutunzi bw'isi, bigatuma ku isi yose ubuzima buzimba, maze ico gihugu kigaca cotswa igitutu n'ibihugu byose biri ku isi, kigahatirwa guhagarika intambara nk'uko vyaraye bishikiye Amerika irongowe na Donald Trump. Mu yandi majambo, iyi ntambara isize umugani n'amateka atazigera afudika mu mitima y'abategetsi ba Washington guhera kuri Donald Trump, eka ndetse n'abazomusubirira uko imyaka izogendera kurikirana bazokwama bazikana ko Iran iri ku rutonde rw'ibihugu byinshi ubu bitoba bigitega ubwoba ngo bijugumizwe na leta zunze ubumwe za Amerika zonyene nk'uko vyahoze muri kahise zidafashijwe na OTAN, ubumwe bwa Buraya canke ibindi bihugu urutura. Nayo muri Israeli, Netanyahu n'abandi bayahudi bene wabo bakaba bahakuye icigwa ko imbere yo gusomborotsa intambara utegerezwa kubanza kwiga ugategura vyimbitse imikenyuro yotuma utsinda, uburyo usanze ataho vyova ngo utsinde
uca uhitamo gukuramo akarenge hakiri kare n'intambara utarayitanguza mu kwirinda ko uhava urukarisha rugaca rukumwa kuko ngo bibabaje kandi binamaramaje gusomborutsa intambara bigaca birangira ari wewe utsinzwe. Iyi ntambara ikaba isize yerekanye ko Irani atari igihugu cyo kwigirako kandi ko izoguma ari igihugu ntavogerwa igihe cyose leta islamike izobiganje muri Irani. Mwari kumwe na Jonathan Imana Patrick Rosage Maestro. Reka ndabashimire mwebwe mwese twari kumwe kuva mu ntango gushika hari kuri HP Menya Burundi muri cya kiganiro mukunda cyane muri Inzira y'ubwenge aho twiga tukamenya byinshi tutari tuzi imbere n'ibyo tuhora dufata ko bidashoboka bitabaho bitobaho cyangwa bitabayeho kugira dushobore guhumuka kujijuka binegura guhinduka no guhindura ingendo maze bishobore gushika kumbona kazozo twifuza gushika. Uno munsi tukaba twari ko turabira hamwe ibikuru bikuru byerekana icyatumye Trump ananirwa gutsinda intambara yagavye kuri Irani, tukaba kandi dusa n'abagarutse kuturusho canke imikenyuro y'intambara Irani ikoresha yatumye Amerika inanirwa gutsinda intambara nkuko twari twarigeze kubirabira hamwe mu kiganiro twakoze mu ntango z'intambara. Ikiganiro mbere kuboba bataracumbiriza mu gisanga kuri YouTube kuri ishene nyene ya HP Menya Burundi kuko bisa nkaho ibirimwo byose muri iki kiganiro ari byo byarangutse kuko HP Menya dukora ubusesanguzi bwimbitse kandi bwizewe. Nizere kandi ko muri iki kiganiro twakoze no munsi mwahiga ibitari bike. Mwibuke gukora subscribe kutarayikora, mukore like mongere mu partage video musangiza abandi nabo bamenye. Mufite ico mubaza naho canke ico mwifuza kutunganira ni muce kuri WhatsApp ku 71 ubusa kane rimwe. Iyi nimero nyene irakora no kubifuza kumenyekanisha ibyo bakora kugira bishike kure bishikira abantu benshi. Ni musanga amahoro y'Imana mugira mu bamubahwe na gahwane. Inzira y'ubwenge. Menyesha n'abantu nabo bamenye